Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza. Ndakwipfurije kubandanya uragira ijoro ryiza wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi, ndetse no kubandanya uragira umunsi mwiza cange ijoro ryiza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Twibuke intwari Patrice Gahungu, umwe mu barwanije ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Kw'igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'icenda 2015 hafi isaha zitatu z'ijoro, umuvugizi w'umugambwe IPD Zigamibanga Patrice Gahungu yarishwe arashwe mu gihe yariko arataha ku rugo rwiwe mu Gihosha, aho ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Patrice Gahungu ni umwe mu bahoze bagwana muri CNDD FDD, yarabaye umupolisi w'igihugu mu nyuma arirukanwa, yarapfunzwe arahohoterwa bikomeye mu iperereza ry'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Patrice Gahungu ari mu biyamirije rwose ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ico nico yazize nk'uko umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga Zedi Feruzi yari yagandaguwe nk'uko nyene muri Rusama 2015. Umusirikare wa CNDD FDD Patrice Gahungu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na gatatu muri komine Bweru mu ntara ya Ruyigi. Nta vyinshi dufise bijanye n'ubuto bwiwe, ikizwi nuko yahoze ari umugwanyi wa CNDD FDD, nuko kandi yabaye intwazangabo mu gipolisi c'u Burundi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007. Inyuma yahavuye yirukanwa mu gipolisi hakekwa ko yegereye Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD FDD. Hari amasoko avuga ko yazize kugwanya akarenganyo mu mabanga yari ajejwe. Ikindi kizwi nuko yize ibijanye n'amategeko muri kaminuza. Amaze kuva mu gipolisi, Patrice Gahungu yarabaye mu ndongozi z'umugambwe IPD Zigamibanga, yararongoye urwaruka rw'uwo mugambwe, yaranabaye n'umuvugizi w'umugambwe. Ivyo nivyo vyatumye ahamwa bikomeye kubera uwo mugambwe wafatwa ko ukorera umwansi rutura wa Petero Nkurunziza, ni ukuvuga umushingamateka Hussein Rajab. Patrice Gahungu yarakorewe amabi hatagira izina mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ihohoterwa ridasanzwe ryakorewe Patrice Gahungu. Kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi 2010 isaha 11:15 mu gihe yariko ariyunguruza aja mu gisagara ca Bujumbura, Patrice Gahungu yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza bamusanze aho yariko aranywesha igitoro kw'ibarabara Boulevard du 28 Novembre. Patrice Gahungu yaciye ajanwa mu iperereza, agenda arakubitwa inzira yose. Ashitse mu iperereza yarakuwe ibirato yicarikwa hasi mu kigo c'iperereza, aribwa utwiwe twose yari afise. Niho mu nyuma yaterwa ibuye n'umupolisi kw'izosi aca araraba. Yagiye kurabuka yisanga mu biro vy'iperereza ari imbere ya General Adolphe Nshimirimana n'ibindi bihangange mu iperereza. Uwo mwanya yarasambishijwe ngo avuge uruhara rwa IPD Zigamibanga mu bitero vy'amagrenade vyari bimaze iminsi i Bujumbura inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2010. Patrice yarababwiye ko ataco abiziko. Guhera ngaho yarakubiswe, yarakaswe igice c'ugutwi hakoreshejwe pense, yarakubiswe imbugita y'inkoho mu kirenge, yararyamitswe yubitse inda, bamushira umusenyi mu mugongo kugira ngo uze kumwinjira mu bikomere niyatangura gukubitwa. Nta magorwa atabonye uyu mugoroba. Kw'itegeko rya General Godefroid Bizimana, Patrice Gahungu yaciye apfungirwa mu kazu ka surwumwe, ahamara iminsi 5 adafungura, agasohorwa agiye gukubitwa mw'ijoro. Iyo minsi yose yatunzwe n'amazi yo muri tuwarete. Inyuma yavuye ajanwa mu mpimba kubera Croix Rouge yari yamenye ko apfungiwe mu iperereza.
mu mpimba yagiye ari intere adashobora guhagarara no gutambuka. Imana yarakinze ko atahasize ubuzima. Muri sentare, Patrice Gahungu yagirijwe icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu, mu nyuma gihinduka ico kurerekera abatunze ibirwanisho. Ahanishwa gupfungwa umwaka umwe kw'igenekerezo ry'icumi n'umunani z'ukwezi kw'icumi 2011. Kubera yaza yararengeje umwaka mu munyororo, Patrice Gahungu yaciye arekurwa. Muri Myandagaro 2015, umurwi wa ONU urwanya ihohoterwa Comité contre la torture waraciye urubanza rwemeza ko Patrice Gahungu yakorewe torture, rugasaba Uburundi guhana ababikoze no kumushumbusha. Ivyo vyarashavuje abatwara Uburundi. Intwari mu rugamba rwo kurwanya ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Patrice Gahungu avuye mu munyororo naho yari yarakorewe amabi adasanzwe, ntiyahagaritse kwiyamiriza akarenganyo kakorwa n'intwaro ya Nkurunziza. Mu maradiyo ntiyasiba kuvuga yiyamiriza ayo mabi. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 ho Patrice Gahungu yari mu ba mbere mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, mu gihe Petero Nkurunziza yashaka kwitwaza ubwoko agahenda abarundi ko abamurwanya bamuhora ubwoko bwiwe. Nta kintu camubabaje nko kubona abo basangiye ubwoko, mbere abahoze bagwana muri CNDD-FDD baba mu ba mbere biyamirije ikiringo ca gatatu. Uko niko ikinyoma cariko kirasendwa. Nkurunziza yabesha ko abishe Perezida Ndadaye aribo bariko baramugwanya, ariko akabura ingene asigura ko abagiye ku rugamba biyamiriza igandagurwa rya Perezida Ndadaye aribo bari imbere mu kurwanya ikiringo ca gatatu. Patrice Gahungu ntiyari yarahunze nk'abandi batari bake, ariko yari abizi ko aronderwa ngo yicwe. Ntiyasiba no kuronka amatelefone amutera ubwoba, ariko akarya umutima amenyo. Umugabo arinda cane. Pacifique Ninahazwe avuga ko inshuro zitari zike yagize amahirwe yo kuganira na Patrice Gahungu. Yari amaze kumugendera muhira iwe, yaritavye n'ivyigwa vya Focode yatunganije ku barongoye urwaruka mu migambwe itandukanye. Patrice yaratangaza cane, yavugana ukurinda kudasanzwe. Ati vyarangora kumva aho yakura inguvu maze kumva amabi yaboneye mw'iperereza. Umubiri wiwe wari wuzuye inkovu, hamwe yarambwira ko agira ingorane zo kumva neza kubera ingene yakubiswe mu matwi. Inkovu zaramurya ariko ntivyamuca intege. Nivyo Patrice Gahungu yari yegeranye cane na Honorable Hussein Rajab. Igihe cose nagiye kuraba Hussein Rajab mu mpimba, Patrice Gahungu yarabigizemwo uruhara. Hariho intwari zikomeye Uburundi bwaronse ariko zitavugwa. Patrice n'imwe muri zo. Imana imuha uburuhukiro bwiza, iguma irinze abo yasize. Koko Patrice Gahungu yariguze Uburundi. Abamwishe baraganje, bazoguma batuka izina ry'iyi ntwari, co kimwe n'izindi nyinshi zazize ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ariko ntituzobibagira, kandi igihe kizobaho izi ntwari zihabwa iteka. Ni ikibazo c'umwanya gusa, ikibi ntikizokwama ciganje. Nayo mu gusozera ano makuru, nunyemerere ngushikirize nino nkuru ivuga ko hari abanyagihugu baronyejwe impapuro zemeza ko bakurikiranye inyigisho n'ibikoresho bizobafasha kwitunganiriza imigambi. Urwaruka rugizwe n'abigeme 8 hamwe n'abahungu 7 bakurikiranye inyigisho z'ukubarira hamwe no gusudira baronyejwe impapuro zemeza ko bakurikiranye inyigisho muri iyo myuga barimwo, hamwe n'ibikoresho bizobafasha guca bitunganiriza imigambi. Ni mu mugambi Twese Hamwe mu iterambere ry'urwaruka uriko urangurwa n'ishirahamwe FVC abagenzi b'abana, ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu KIO. Ugenewe urwaruka 60 harimwo 30 bo mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abandi 30 bo mu ntara ya Gitega. Mu birori vyo gutanga izo mpamyabushobozi vyo kuri uwa 18 Ndamukiza 2024, Caritas Habonimana, icegera c'umuyobozi w'ishirahamwe FVC abagenzi b'abana,
yamenyesheje ko mu gisagara ca Bujumbura baramuye urwaruka ku ncuro ya kabiri kandi no ku ncuro ya mbere bari baramuye abigeme 8 n'abahungu 7, akaba yabemereye ibikoresho bigizwe n'amamashine yo kubarira ndetse no gusudira hamwe n'ibindi bikoresho bijana. Mu gihe umwaka w'ishure usa n'uwuriko urarangira, abakurikiranye uwo mwuga wo kubarira bemerewe umutahe w'ibanze ugizwe n'ibitambara bazobariramwo imyambaro y'ishure. Caritas Habonimana yasavye ko ivyo bikoresho vyobungabungwa agira ati tubasavye ko mwozigama neza ibikoresho mugiye kuronka mubikoreshe ico vyagenewe, si ivyo kujana kw'isoko birabujijwe, mbere nagire mbonereho gusaba abajejwe intwaro ko bodufasha ko n'abazohirahira bakabigura ko vyoca bisubizwa atakirinze gusabwa kuko babibonye hakiri kare. Akaba yabasavye kuziganiriza kazoza mu buryo bazoronka baziganirize iyindi migambi bokwishiriraho kuko bafise ivyamwa n'inyigisho zijanye no kuziganya no kuguranana basanzwe bakora ubu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ndakwipfurije kugira ijoro ryiza nawe udukurikiye uri mu gihugu c'u Burundi ndetse no kugira umunsi mwiza canke se ijoro ryiza bivanye n'aho udukurikira uherereye.